ntibikiri agatsishishwa rumuri, ntibikiri byo kuvugira mu n'amatama kuri ubu umuririmbyi Bizimana Abubakar Karom benshi mwamenye nka Satubi inyuma yo gukora ibiteramo ahatandukanye haba hagati mu gihugu cy'u Burundi ndetse akajabuka n'imbibe akaja no gukora igiteramo ku mugabane wa Aziya benshi bitwa muri leta zunze ubumwe z'Abarabu i Dubai. Kuri ubu yamaze kuba ateguza indirimbo idasanzwe inyuma y'amezi ashika indwi yose adakora indirimbo n'imwe atayishira hanze, inyuma yuko asohoye alubumu yise Hello Africa yasohoye mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Kuri ubu agiye gusohora igikorwa kidasanzwe citwa Kidding. Mushobora kumva ino titre umenga iratangaje. Kidding none yoba ari iki? Kidding ushobora kugusigura yuko ari nk'ibijanye no mu nkondo, abantu musanzwe muja mu nkondo, murazi ko mushobora kuja mu nkondo n'umukunzi hanyuma mukaza muri muravugana mugatera udukuru, bikaba ngombwa yuko ndetse wanashima mutera amajoke ugomba bisa nko gusevya canke se bisa nko kuvugisha umuntu mukeneye gutwenga n'undi. Utwo tujambo rero nitwo twitwa Kidding. Ati mba ndiko ndagira Kidding, mba ndiko ndinezereza, ntagutera ijoke kugira ngo ndakubabaze, ahubwo nkutera ijoke gusa kugira ngo turitwengera. Iyi niyo titre uno muririmbyi Satubi yashizeho, umwe mu baririmbyi muri kino gihe ukunze gukora amatitre y'indirimbo ashira mu Congereza. Kuri ubu rero ino ndirimbo yakozwe na producer Nizi Beat, ikakorerwa management canke igakorerwa arrangement bikwiye na Albert Skills basanzwe bakorana cyane vya hafi no muririmbyi Satubi, ndetse amasanamu akaba yakorewe mu gihugu cya Tanzania. Ndakwibutsa yuko ku igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2023 yafashe rutemikirere akaja mu gihugu cya Tanzania, aho yagiye gufata amasanamu y'ino ndirimbo yitwa Kidding. Akaba yafashutiwe mu gihugu cya Tanzania, afatwa n'umu producer umwe adasanzwe cyane mu bijanye no gukora amasanamu ariwe Jozi. Kuri ubu uno muririmbyi rero Satubi yagiye agaragara ari kumwe n'izindi nkumi aho bariko barayaga kungana igikorwa gikwiye kugenda, ndetse kuri ubu kuri ino genekerezo rya ndwi z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 nta kabuza ino ndirimbo ya Satubi Kidding igiye kuba ishigwa hanze. Ni indirimbo ije yakiranwa igishika na benshi mu gihe muri kino gihe uno muririmbyi Satubi byasa nkuko anyoteje abaririmbyi asanzwe anyotejwe n'abafana benshi cyane mu Burundi, nyuma yuko hari haheze hafi amezi indwi adasohora igikorwa ciwe wenyene. Twavuga yuko akoze wenyene mu buryo bugaragara, ariko kuri ubu akaba yamaze kubatangaza yuko inyota abafana bari bafise, inyota bari bamufitiye nta kabuza igiye guhera. Kuri ubu ni Kidding, just a Kidding, nivyo no muririmbyi agiye kubakora. Ndakwibutsa yuko mu mpera zino ndwi irangiye uno muririmbyi Satubi yari mu gihugu ca Leta zunze ubumwe z'Abarabu, aho no muririmbyi yakoze ibikora inka cyane anezereza ibi mu biteramo bibiri muri kiriya gihugu, aho benshi bagiye bakura chapeau barakoma amashi. Uno muririmbyi rero Bizimana Abubakar Karom Satubi kuri ubu atagaragaye mu bijanye na primusique nkuko yarasanzwe bimenyereye. Byiritezwe yuko kuri uno mwaka azokwambuka inyanja ya Mediterane biciye mu ndege akerekeza ku mugabane wa Buraya, aho naho nyene afise igiteramo. Mumva yuko amadiri uno muririmbyi Satubi kuri ubu afise amadiri menshi, ndetse afise n'ibikorwa byinshi agiye kubakora. Ariyo mpamvu sama itanguye, ikiri itanguye atakabuza ategerezwa kutanyoteza abafana. Reka tubashimire.